hari uwabajije ni Masudi nyene yabajije ati amahera yo gupanga inzu mu gisagara ca Bujumbura aguma aduga ku munsi mbega leta no munsi iri kwikora iki kugira ikingira umwene gihugu. Murakoze cyane kuri ico kibazo, ni kuri kibazo c'amazu mu gisagara ca Bujumbura ngiyana uko no wakibajije kumbura ari yaba, ariko wosanga no mu bindi bisagara bito bito canke bikuru bikuru kiriyo. Ubwa mbere amazu ingena pangwa n'amasezerano aba hagati ya nyene inzu n'uwo bita umupangayi canke nyene gupanga, kandi aya masezerano aracafise agahaze kuko umenga n'amasezerano yibera hagati y'abantu babiri, nta n'abaraja kuyemeza uretse nk'amazu nyene y'amabiro canke mugabo amazu yo kubamwo abantu yisezeraniye na nyene inzu umenga biraheze, bigaca biboneka nkaho umupangayi adakingiwe neza, kuko nyene inzu arashiramwo ingingo zo kwicungera zo kwizitirirako, hanyuma mu minsi hezeho harimo n'igikorwa cyabo bita abakandizi bavyinjiramo cyane, ugasanga umukandizi ariko arakubwira ngo ijya nzu gwifise amakorone ameze uku, ngo ijya nzu ngo hajya igizwe na beton aha naha. Iyo nzu umukandizi ntazi najyari yubatswe, ntazi nibiyigize, bwakaba ari wagusigurira ibiri muri iyo nzu. Abakandizi hanaho nyene ngiye mbonera nongera no kubavunira akagohe mbe nka wa wundi atinda gakitseyo, kuko harimo ibintu byinshi byinyegeze inyuma y'igikorwa cy'abakandizi mwita abakomisiyoneri, ugasanga ariko aragusigurira ibintu ariko arakwemeza ibintu. Iyo rero hageze amasezerano novuga adakingiwe kwaja mu ngiro, bene uyu muntu nyene inzu nivyo birashika akaronka umuha menshi canka kumva ubugira muhe menshi, agaca atangura kukwigenzako. Iyo nzu nagomba kuyisubiramwo, iyo nzu nagomba kuyinagura, hari ibintu nagomba gusubira kubaka, woraba ukamviramwo. Uhejeje kumuviramo ugasanga nta kintu na kimwe yubatse ko, nta kintu na kimwe ahinyanyuye kuri iyo nzu, mugabo ayinezemo uwundi aje kuriha menshi. Iki rero kirababaje kuko kirumvikanamwo ukuhohotera abantu bataruba abantu bazipanze. Muri leta ejo bundi harabayeho kwiga kuri ico kibazo cyane, batangura higwa ikibazo kijanye n'igurwa n'igurisha ry'amaparcelle cyangwa amatongo yo kubakamwo. Haratsohoka mbere ni tegeko nshikiranganje ritekanya ngene bizohora bigenda bijanye no kugura no kugurisha amatongo yo kubakamwa amazu. Ariko iki kibazo kijanye n'amazu yo gupangishwa n'ibiciro by'amazu yo gupangishwa n'ingene byo genzurwa mu nama nshikiranganje yejo bundi carizwe, hacashigwaho umugwi ugiye kwiga neza ishingwa ry'urwego rujeje kugenzura ibijanye n'ivyo bintu byo gupanga no gupangisha amazu. Uwo mugwi nako ico kigo kizoba citwa ARCTI, Agence de Régulation des Transactions Immobilières. Aha hazojamwo n'ivyo bintu, mugabo bitarashika ngo ico kigo kijeho, twongere tuvunira akagohe abarundi, twongere tuvunira akagohe bene Burundi, baba bene gupangisha amazu, bamenye yuko uku mubona hari turagishinga n'abaduzi ibiciro vy'ibifungurwa, abaduzi ibiciro vy'ibidandazwa, abaduzi ibiciro vy'ivyankenerwa ku bene gihugu, nabo nyene iyo bagiye kuduza ivyo biciro bafatwa nk'abo bariko
baragirira nabi umwene gihugu. Hanyuma mugabo kandi mvunire n'akagohe n'aba bapangayi nabo nyene ni vyiza ko amasezerano yo gupanga muto yagira kanywa ababo nimo yagira kanywa ababo kuko iyo ugize akanywa ababo niyo urenganijwe bibera mu kanywa ababo nyene. Abantu bogerageza ivyo ayo bapanze kakamenyekana gushika umunsi ico kigo kizoshiraho urugero, kuko iyo ibintu bigiye kurenga urugero nk'uko ubona ku biciro vyimonogoza bituma kwa kubaho neza kwa bene igihugu kunanirana. Nivyo ntawe ucavuga ngo ejo canke ejo bazovuga ngo iyo nzu yawe nipangwa ya Iyuriya nipa, kuko ivyo bifatira n'ingene inzu yubatswe, bizofatira naho inzu yubatswe na quartier irimwo n'ingene imeze. Mugabo ico kigo kitarajaho abantu bagerageze nabo nyine ko amasezerano yabo yokingirwa abanoteri bakayabona bakayanotariya, akaba ari amasezerano ejo udacapfa gutegwa kagere. Nimba washizeyo watanze amahera ya avance bakakubwira bati wewe utanze avance y'amezi 6 nibuce hasigaye ayo mezi 6 nyene ngo umuntu aca kubwira ngo wewe akira avance yawe yari sigaye hoci, tuze turaca mu jisho. Hanyuma twirinde ibintu by'akanywa ababo, kuko hariho abapangisha amazu badafisa agatima keza, bashobora kuba bafise agatima kuburiganya ugasanga barakurenganije. Ico rero nibaza ko arakagohe umuntu yo bavunira, ariko cyaje tukavunira nabo bantu bene gupangisha amazu. Bo twarabonye ababa bapangishije no munsi ejo bakaba bapanze, ivyo ni ibintu biboneka. Twarabonye n'ababa bapanze no munsi ejo bakaba bapangishije. Ntihagire rero uguma rugerera mukase, kuko birashika ugatwara na nyina. Ariko tubaze mu kigo OBR aba bantu baduza amazu ko bishakiye, mbega hari ciyongera kwikori batanga, bigenda gute? Murakoze cyane. Nitwa Stanning Ndakumana, mvugira ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR. Nk'uko nyakubahwa umuvugizi wa leta yabishikirije, yabihereje ko aho twese yatuvuniye akagohe yuko amasezerano hagati y'upangishije n'umupangayi yomenyekanwa na cyane cyane agacishwa imbere y'abajejwe amategeko. Mu kigo OBR rero ni bene ayo masezerano washaka twisunga, kuko n'ubu unye nk'ubu dufate hariko haregeranywa ikori ku mazu apangishijwe, amazu n'ibindi bibanza bipangishijwe. Isekeza rikaba rizorangira kwa 31 ni kuwa mbere sikera. Ni nakajyo keza ko kubwira abo bose bapangishije yuko boza kumenyekanisha umwimbo baronse imbere y'iryo genekerezo. Rero turasaba neza yuko abo bose bapangishije bafitaniye amasezerano. Ayo masezerano niyo yisungwa kugira ngo umuntu ashobore kubona neza umwimbu uwo wese apangishije yagize. Mu gihe rero babikoze ku munwa, no kuvuga uwo onya apangishije afise ka gatima baguma baduhanura kuvavanura nako, no kuvuga agatima ko kunyegeza umwimbu kugira nyegeza amakori bijanye, turaheza ntitubimenye. Ariko hariho igihe novuga nti hariho amadosi usanga ateye nk'amakenga. Dufate nk'umuntu wo mu kigo bakubwiye yuko afise nk'inzu kubera twareko turavuga Bujumbura, cyangwa umuntu ho ngaha mu Rumonge akakubwira yuko afise inzu aha kuri Tanganyika, akaca kubwira yuko yayipangishije yaronse nko mu 2024 nk'imiliyoni 2 gusa. Uyashize ku mezi 12 usanga ibihumbi bidashika n'ijana. Muri ico gihe ikigo OBR kica kigira amatohoza, kandi kenshi be nabo bantu barafatwa. Nakaryo keza ko gusaba rero nabo bose bapanze, twama turiko turabibasaba yuko novuga nti mbere ni nakazi ikigo OBR kibaha ko kudoma urutoki igihe cyose babona yuko abo bapangiye bafise ingeso yo guhisha umwimbo baronse.
rero inyuma ya 31 z'uku kwezi nyuma yo kuwa mbere twokwitega n'uyu mumenyesha makuru yabivuze yuko yotuzanira novuga nti amazina y'abantu bamwe yamwe akadoma k'urutoke abo bantu abona yuko yinuvye yuko batamenyekanishije imporokatif ikori kuvyo bapangishije kandi bazoronka 10% kuko nyene icubahiro yarabi bakomoreye abantu bose berekanye uwo wese agifise agatima yanyuruje canke yagerageje kunyuruza amakori n'amatagisi